Bakunzi ba BM4 Plus ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu by'umwihariko impa ikaze Musesanguzi ndakuramukije cyane. Urakoze cyane King kumikaze kandi ndamutse aba bantu bose bagikorana natwe muri kino kiganiro baba bari hano muri East Africa muri Afrika hose muri rusangi abari muri Amerika ndabaramukije muri Imana komeze kubana namwe abari Burayi eka mu mihingo yose y'isi aho mudukwikirana muri mwumve ko ndabaramukije. Murakoze cyane gose. Hanyuma tudatebeje reka twinjire mu kiganiro nyezina. Hari amakuru ariko asirikira avuga ko umuntu wo hafi mu muryango yo kwa Sultan Makenga yitavye Imana hitanywe n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo. Hayo makuru hari ico ubuyaziko? Bo urakoze cyane King. C'est vrai muvye wa Sultan Makenga yarahitanywe n'imigwano yitwa yari kipete rya Colonel d'abord yitwa Claude. Yari muvyara Claude yarahitanywe n'imigwano. Sultan Makenga yari yamurungitse mu misozi miremire ya Fizi kugira ngo arabe yuko yogira ico afashije kubera ko ibitero byari byinshi ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo babigaba kuri twigwaneho RDF Reditabara hamwe na M23. So umbabare gato ngiri kintu mvuze ko bitutse kuri no rupfu rwa muvyara wa Sultan Makenga. Mu bisanzwe hariho ukuntu abagwanyi ibintu narabibonye no ngaha mu Burundi CNDD-FDD bakiri mu ishamba Paripoto FNL hari ukuntu wasanga umugwanyi kanaka adugijwe ipeti abaye umuntu rwo hejuru yacagerageza kumvisha imigambi barimwo abantu bo mu miryango yabo. Wasanga nk'ubu nka General kanaka afise petit frère wiwe ngaho nawe yamupare nyaraduze ageze kipete rya Colonel. Ugasanga afise umuneve wiwe umukuze urumva ugasanga famille yose basa n'abayikwegeye muri ivyo bintu. So rero no kuba Sultan Makenga niko byagenze burya abaonkera Makenga benshi barimo ngaho abakuze biwe barimwo. Donc famille presque nka yose bagikuba abasirikare bari muri iyo ntambara. Yes, surtout rero ngomba ngico mvuze kuri uyu nyakwigendera Colonel Claude. Uyu Claude yari yarungitswe muri Minembwe ubu très récemment muri ya magroupe twavuga abazanye imodoka zigera kuri 50 niho yaduzeyo inyuma yaho na General Sematama aviriyeyo. Claude bavuga ko yari intwari abamuzi je naho narinzi bavuga ko yari intwari bavuga ko yari ruremesha ngabo. Uyu rero Claude Sultan Makenga yamurungitse nawe nyina muzi ko ari intwari azi ko agiye kuraba ko hari impinduka yoshobora kuzana ku mirongo y'urugamba kubera ko twigwaneho nabo bari kumwe batakaza ibice umwanya ku mwanya. Rero baca barukamwo uyu Claude kugira ngo barabe yuko ashobora kuba yo stoppinga inguvu za coalition ya FARDC na Wazalendo kugira ngo barabe ko twigwaneho yoshobora kuronka agahengo. Biravugwa cyane yuko ahubwo uyu nyene Claude ari nawe kumbure yatanguje ijya systeme yo gukoresha abamama muri Minembwe kugira ngo baze kubera kuntu abamama aribo batwara ibigwanisho. Cette fois singira ngo uze wabikurikiranye nk'umutangazamakuru sinzi ko amakuru yafise nabonye hariho bamwe bafatanywe inkozi iri mu biseke hejuru hariho ibifungurwa n'abamaze kubasopa bagasanga munsi harimo ico kigwanisho. Hari n'abandi wasanga bafatwa bakaza gukura ibigwanisho mu mazu yabo niki. Donc byavuga ko uyu nyakwigendera Claude uyu Colonel Claude kare wazanye iyo system kubera ko ngo abantu b'abagabo biroroha cyane kumubona ko afise ikigwanisho cyangwa kumike kukamusaka. Yani bivuga ko yatanguje system rero noneho kugira ngo batangire gukoresha abamama kubera ko abamama kenshi ntabwo babiyumvira ko cyane gose. Rero ni igihombo gikomeye cyane mu muryango wa ba Sultan Makenga. Ni igihombo gikomeye cyane hariya muri twigwaneho muri Fizi bamoze Nyarugabo noneho ngira ngo bariko barabona yuko ibyo bariko baradendekeranya bitariko birabandanya. So nituvuga ku rufu gusa
wa Colonel Claude uyu mukuze wa Sultan Makenga ni wumve ngo nimba harinze hapfa umusirikare wo gupete rya Colonel ku mirongo y'urugamba wumve ko haba hapfuye n'abandi basirikare benshi cyane ntabwo hapfuye Claude wenyene yapfanywe n'abandi basirikare benshi ndetse n'ibigwanisho byinshi barabihatakarije ikibabaje gusumba rero uyu nyakwigendera Claude apfuye ku munsi ukurikirana n'umunsi bakagombye kuba bahagaritse intambara aha muvyibuke ko Rwanda yari yasabye ko le 18 février à minuit bagomba guhagarika intambara bose ku ruhande rwa FARDC no kuri coalition ya M23 leta ya Congo yoyo yari yavyemeje iki guhagarika intambara kandi iranavuga ko niba hagarika intambara maze iki gisirikare cy'u Rwanda kikabandanya kigira amatentative yo kubarasa bazocivuna bakoresheje n'ingufu nyinshi nivyo vyabaye rero reka mvuge ko uyu Colonel Claude yabaye igitambo yazize kutumva mugabo kandi niko byagomba kumera kuko umusirikare agwa ku rugamba ntabwo yagomba gukoruka ku nzu kubera ko ntabwo ari mu maso ntiyagomba guhura n'impanuka sin'umujinga yagomba nyine kugwa ku mirongo y'urugamba uvuga ati umugabo azira icyo akora exactement buriyo muri za nyigisho z'abanyamurenge ubu Claude bamaze kumanika mu gitabo c'intwari mbega aho nyine bwana Musisanguzi ndakwibarize aho nyine twoshobora kugira amakenga ko mw'uyu muvuduko w'iyi ntambara ko na Sultan Makenga ashobora kuba acugwa cyane mu bisanzwe mu ntambara iyo uri kurahangana n'umwasi wawe ubundi urondera kumwica ko nawe barondera kukwica no kuvuga umwe wese arondera kuzivya ubundi so sinokwe bishitse aho Sultan Makenga araswa byo byabaye nabi cyane gose kuko Sultan Makenga ni chef d'état major wa M23 sivyo ni chef d'état major umbe ngo bishitse ahantu yoraswa aramaze kuraswa kenshi ngira ngo murabona ko asigari wa Kenya atambuka agira acumbagira ari n'amasasu yamwinjiyemo mugabo kuri experience uriya mugabo afise ku ntambara kandi nkunze no kuvuga ko bari abantu ubundi bafise contrat direct na shetani bari nyene hari ukuntu nyene ngira sinzi inganga bafise ukuntu babigenza ujya biragoye kabisa ko murasa urakunze kuvuga uti kugira ngo bahagarike nuko shetani yoza gusaba imbabazi icoroshe aho ko M23 ihagarika intambara ucumve nuko shetani yoja kwihana ku Mana nico coroshe gabisa bwana Musisanguzi urakoze cyane reka tubandane n'iki kibazo amakuru avuga ko Kagame asaba Amerika kumwubakira uburinzi cyangwa ubwirinzi mu gihe yoba yakuye ingabo ku butaka bwa Kongo reka kwirusha nacumvise ivyo nabisomye ku kinyamakuru citwa The African niho banditse bavuga ko Kagame ngo ariko arasaba leta z'ubumwe za Amerika yuko zozomuha ubwirinzi kubera ko ngo agomba mu gihe nako yoba yatahukanye ingabo ziwe yatike ku butaka bwa Kongo bakoresheje terme ngo mu gihe yoba yakuye ubwirinzi bwiwe muri Kongo abantu bari kwagira amakomantere menshi cyane gose mbwo nanjye ndafite icyo ngiye kubivuga sibyo nimba Kagame yageze ku rugero rwaho asaba leta z'ubumwe za Amerika yuko zomwubakira ubwirinzi zomuha ubwirinzi muca mwumva yuko Kagame atose muca mwumva yuko Kagame arembye ageze hamwe twita mu mazi amira abagabo kuko uyu Kagame ni wa muntu yame yigira igihangange ni wa muntu yame yigira kakomeye cyane gose hari akantu bagiye ahubwo mu kiya gitangazamakuru kivuga ngo mu gihe azoya kwingabo zo kubutaka bwa Kongo aratinya yuko abakongomani bazomurasa abo yise abakongomani rero ni za mpunzi z'abanyarwanda zahungira ku butaka bwa Kongo zigwiriyemo cyane abantu mu bwoko bw'abahutu ngo rero ngo zisha zitaha abashatinya ko ziriya mpunzi zishobora kuzogira iki kuzokwigaranzura gushaka guhindura guhirika cyangwa kugira iki ubutegetsi bwiwe so ico ngiye kubivuga ko ni giki mu bisanzwe Kagame afise ubwoba Kagame afise ubwoba kandi novuga ko budafise naho bushingiye kubera ko iyo yumvira impanuro yaho kuva kera iyo yumvira amakungu ubwo yasaba ko akuri ingabo zo kutaka bwa Kongo kumbure leta ya Kongo ishaburi teraziriringa
ababafasha ishavu iteraziriringa akabakurayo hakiri kare. Kagame ari kuba abaye umuntu w'umugabo yari gufatwa nk'intwari mu karere. Mugabo yakomeje kugamika izosi, aduza ishavu rya leta ya Kongo n'abakongomani, aduza ishavu ry'amakungu. Ubu nanje mbugwiwe nubwo yokura ingabo zo kutaka bwa Kongo ntaca agenda yicera ingabo sike bwose, kuko abakongomani baracafise agahinda k'abantu babo bishwe. Igitigiri c'abakongomani barenga 200,000 bishwe n'u Rwanda. Natwe erega Abarundi aramaze gutwicira abantu bacu kandi bakomeye. Aramaze gutwicira abaperezida babiri na bene wacu abaramaze kubica. Nukuvuga ko ubwo bafise donc burafasha. Kuko avuga ati amabi nakoze ni menshi. Uyu uyageze muri ya system avuga ati ubu je Kagame ngo no kwihana Imana ntiyonyakira. Ni kuko narakoze ibibi birenze. Kandi ubujya uyu ngo hari abantu bakora ibibi bwana journaliste. Ku buryo na Rusufero avuga ati nashitana avuga ati uyu muntu vraiment kibakoze nanje ntacu nokora vraiment arandenze. Sinzi impamvu atari we yabaye shetani. Akabura commentaire kuri bo. Voilà. So rero uku kuntu yagize ubwoba tubifatanye n'ibi bintu ngiye kuvuga kumbure nuko aziko abanyarwanda bahunze nkuko kiya kinyamakuru cabivuze bakeneye gutahuka. Yango mwarabonye yuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabahaye umubonano zirabumviriza abatabarimo na leta y'u Rwanda, kandi kuneza canke kunabi bategerezwa gutaha. Kagame ravuga ati uburyo nubatse system yanje FPR Inkotanyi ata muhutu afise ijambo, ata muhutu ajogora, bajya batashe bategerezwa gushiramo ingufu kugira ngo barabe ko baza kuza mu butegetsi, donc baze kumfasha kuyobora. Kandi bateza kujamwo kuko n'abanyarwanda mu bandi ntabwo bagomba gushira ibitwe nk'intama ngabo bose ngo bayoboke uko gusa. No, bagomba kugira kuja mu butegetsi. Deuxièmement, Kagame avuga ati aba banyarwanda nibahunguka, aba bahutu nkoresha iterme nkamwe no gagaza sinshaka kubashira ngo dusangire ubutegetsi. Leta ya Kongo irafise kubapuya ikabaruma canke ibindi bigo bitandukanye. Ibyo bigaca biza gutuma u Rwanda ruhungabana ku rugero rwaho. Rero niyo mpamvu ariko yitabaza Amerika. Uburyo system ya FPR Inkotanyi yubatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bashizemo inguvu kugira ngo bamuhereze ico no kwitwa droit de poursuite kuri bari abanyarwanda bahunze abagiriza ko aribo basize bakoze genocide yakorewe abanyarwanda muri 1994. Rero atangiye gutaka avuga ati nimuze munyubakire system y'ubwirinzi, kuko ndafise ubwoba ko ninakura ingabo ku butaka bwa Kongo inca ngabwa ko ibitero ico atazi ubundi yibaza ngo ntibamugaba ku bitero ngo nuko abusenga ku butaka bwa Kongo yibambewe. Tukiri ngaho nyene bwana Musesanguzi, leta ya Amerika hari ico yoba yarabivuze ko kw'ivyo vy'igisabo? King, ubundi kintu ugomba kumenya ni giki. Ubundi amareta systeme z'amatatu base nka systeme z'abantu. Je nawe dufitanye ikibazo habe nkagikunda gusabye unkorera kugira ngo ibintu byanje bigende neza ukagamika izose, sivyo? Ntushaye kunyumva ukanyereka yuko undenze kandi je mbanze ko ndagusumbya ubushobozi n'inguvu. Nca ndakwihorera. Hagera aho utangura kuntabaza nanje nca nshira akaguru ku kandi nkashira gati mu ginyo. Ibindi ko bigomba komera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje muri Kongo, ibi naravuze mentfa ku mamedium atandukanye. Burya Amerika icivanga mu kibazo c'abakongomani. Ntabwo ari impuhwe yari ifitiye abakongomani ihibambewe. Amerika yarije gutabara u Rwanda. Mugabo na Amerika ubwayo icigwa mu mutego yatezwe na leta ya Kongo nabo bafadikanije. Sivyo? No kuvuga imwe mu kindi bavuga ngo hano umurozi amubitsa umwana. Sivyo? Niyo mutego Amerika bayitayemo. Amerika rero ikiza kwisanga iri muri obligation yonyene yo kwirukana u Rwanda, yo kurwana u Rwanda. Yaje ije gutabara u Rwanda. Mugabo icisanga imitego bayiteze iri muri obligation yo guhangana n'u Rwanda. Ndakuba karokare très simple kumbure ruca rusa n'abarangiza no guca n'ishikwa cya mu byo buri direct. Waramenye ko leta ya Kongo yahaye kijya kirombe cirubaya kijya cambere kwisi bacukamwe mu y'agaciro bita Colta. Yagihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabari gicukura. Kandi magingo aya
cari kimaze imyaka 2 cimbwamwo na leta y'u Rwanda. Aha wumva bashatse gusigura iki? Ivyo nanjye sindabitahura. Ni ukuvuga leta y'Ubwongereza Amerika twe dukeneye umutekano. Nawe twakomera amabuye y'agaciro. Kijya kirongo c'irubaya turakikugabiye. Genda wimbe hama twebwe duhe amahoro. Hakurikira iki? Nuko u Rwanda ruca ruzingira rukagenda. Kuko nuko garako rahimba. Bivuze ngo rero iki gisabo cy'u Rwanda kiri nul et sans effet. Ego. Mandi majambo nimba baracumvirije bace bazingazinga batera muri pubere. Amerika nishobora kugira reaction kuri ico kintu. Deuxièmement, Amerika itumye ko leta ya Kongo na leta y'u Rwanda itariki 4 Kigarama mwaka uheze hariya Washington kugira ngo basinye amasezerano yo guhagarika intambara nayo bucuruzi. Barayasinya mugabo bwake leta y'u Rwanda isuzugura President Donald Trump yarahagarariye yari amasezerano none wumva ariko arasabiki Amerika. Ibyo rero ntibikunda ni nul et sans effet aho ibintu bigeze ndahamya ko hasigaye araho gukoresha inguvu kuko uburyo bwa diplomasi yaramaze gutsinda ku rugero rwo hejuru nta n'ikindi kintu nakimwe afise gukora ni donc ubuturindire gusa intambara novuga mu buryo bweruye ku buryo u Rwanda barutuze rukava ku butaka bwa Kongo binakunze kakajambo moindre escarmouche bace barasa Kigali. Reka tugushimire cyane bwana Musesanguzi ku makuru meza uduhaye nongera nshimira abadukurikiranye ku mwanya baduhaye mvuga ati naho ubutaha mu kindi kiganiro gikurikira. Ciao ciao.